imbere ubwami bw'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Imana yacu irakomeye cyane kubera yuko ntikorera ibintu icyarimwe naho bishoboye. Birayihimbara kugenda buke buke kugira igenda irakora ibintu ikoranye n'umwana w'umuntu gushika umuntu yumva ko abinezerewe cyane kuko aba yabikoreshejwemo. Imana ihabwa icyubahiro. Aleluya. Nico gituma nubwo bw'Imana Yesu yarabutanguje imikorwa yakoze ku musaraba, mugabo urabandanya, mugabo kandi afise icyo akora, ufise icyo ukora. Hari igikorwa cy'ubusabane, hari igikorwa cyo gukorana, gitumbwa bw'Imana bugira ahantu buvuye bugira naho bugiye kuko nawe wabyifashemwo neza. Kimwe mu byo ukora rero ni ukugira amasengesho yagura, amasengesho ashingura imbibe, amasengesho ateza imbere ubwami bw'Imana. Aleluya. Ivyanditswe na 12 ni igice cyiza cyane. Ni igice ugiye kuraba, nico gice mu gitabo cyose kivuga amasengesho gusa n'ingaruka zayo. Ahandi aho byashika kuva amasengesho baca bagenda kwikiraza ingene byace bibandanya baba mu isagara bagenda mu bindi. Mwa kino gice kitwereka ingene ishengero ryagize mu bihe bidasanzwe, mwe ingene ryahakuwe no gusenga. Aleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Aleluya. Reka rero ndababwira ingene no nkuru yagenze. Iyi nkuru ivuga ngo Herode muri we yumva ko yofata umutwe wa Yakobo akawuca kandi arawuca. Ariko abona abantu baranezewe cyane avuga ati burya nofata na Petero nkabikorejo nkikurikiranya abantu babandanye banyemera. Ariko yagira akora ikintu gituma ishengero risa naho mingari ahagaze. Yakobo uraciye umutwe, Petero urabandanije, bisigura ngo ikuba kimwe gisano yagiye guhagarara mu karere. Ariko ngo ishengero ngo riramusengera. Rimaze kumusengera riri hamwe ngo Imana ikora ibidasanzwe, aho Petero arindiwe, aho abohewe, imiryango y'ivyuma, amakontenere byose biriyugurura. Imana ihabwa icyubahiro. Byarangiye Herode apfuye. Inkuru ikabigarukiye ngaho sije nogira nte, sije no hahera Herode yarapfuye. Imana ihabwa icyubahiro. Rero amasengesho ateza imbere ubwami bw'Imana aragaragara kino gice ingene ishengero ryahagaze risenga, ivyitwa intambamyi bikahava, ivyitwa ubwoba bikahava, ivyitwa kuba bagiye gupfa ntibibaye bikibaye, Imana ikakibana igikorwa cyayo kubera gusenga kwabera. Imana ihabwa icyubahiro. Reka banshireko uhere ku murongo wa mbere ku murongo wa 6 mwumvirize. Batubwira ngo maze nko muri ico gihe umwami Herode ata mu maboko bamwe bo mwishengero ngo bagire gute, abagire nabi, intumbere ko bagira nabi. Kabiri, yicisha inkota Yakobo mwene nyina wande wa Yohana. Gatatu, maze abonye bihimbaye Abayuda kuko banezerewe cyane kubera amashi yari giharyoha ngo ariyongeza, afata na Petero hari mu minsi y'imisi mutagize nte itambiwe. Kane batubwira gute kamwene dati bamaze kumufata amushira mu ibohero, amuha abasoda bangahe, abandi babahumwa bagendera inyuma ati genda yivuze mugabo gumi inyuma yiwe. We bamuhaye 10 na bangahe? 16 barinze umuntu umwe. 16 bo kumurinda ari bane bamuhaye kare agaranga muri perimetre. 16 bari mice inine bamukikuje agira ngo azamushikiriza abantu pasikize nte ishize. 5 nuko Petero arindirwa mu ibohero, ariko abishengero baramusengera batakambira Imana bakobeje. 6 mwumvirize, ku munsi Herode bwaca mushikiriza muri iryo joro, Petero yari asinziriye hagati y'abasoda babiri aboheshejwe iminyororo imeze gute 2. Yumvire, uraboshwe 4 imbere 4 iburyo 4 ibubamfu 4 inyuma, mwe kandi uraboshye mu bundi barinzi iki. Yego umuntu acashoboye arimi or etado nuire mu gifaransa cy'abantu biza amategeko, ntacashoye kubandanya yonona kuko umugozi bwo wonyene wamwifatiye. Abateramyi bari kurugi barindi by'ibohero. Yumvire, uwo kuri portail yashize yangufuri y'ibiro nka 5. Abasana 16 n'imigozi ramufashe, mugo ntibabise umutekano go mugadahava agenda. Ega bari batwemera, ajya baradutinya mw'isi y'imhemu, bareka kwitubwira imbere yacu mwe baradutinya. None umuntu aboshe umuha abantu 13 rondera iki? Sinavyumva. Nuko twebwe turateye isi mu vurungano,
amadayimoni ameze nabi, abapfumu inama z'ababi ziba bimeze nabi bajugumira. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Nicyo gituma tubonye ngo ishengero ryaciye rimusengera. Ntirimusengera arizi ko Herode yoroshe. Ntirimusengera arizi ko hari umunsi rimwe Herode yigeze guharira, ariko ryamusengeye. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Nicyo gituma hari ikintu ngomba guherako cyerekana ingene amasengesho by'ukuri ajya guhindura ibintu, ajya gutuma ubwami bw'Imana butera imbere. Ni amasengesho ahagaze kumenya ibihe turimwo. Bari babizi. Wamufashe si uwo ari we wese, ni umwe Herode atarigera harira na rimwe. Ni umwe Herode yarakoze bya bindi. Ni umwe Herode nta kigongwe, ni kiwara. Murabizi ba kiwara wa kera? Kera umuntu yitwa kiwara mu kibano ni umwe n'umwana w'umwaka umwe yamukubita. Nta mpuhwe. Agapeti kose be peti ni sawa. Ikonzi mu mutwe ni yakubaza ni konzi. Peti ni sawa, muhira barakomeye. Nta mpuhwe. Ariko ntibaretse gusenga. Barabanje baramenya ati ibihe turimo si bisanzwe. Umurongozi wacu Yakobo bamurangije. Ejo naho inama ivuga yuko na Petero azoba nawe nashikiriwe. None tubandanye turira canke duhamagara Imana. Nicyo gituma ino someni ikomeye ngo ntimwoshwe nabi. Iyi ndwi tuzosenga ngo imitima yacu ntiyoshwe nabi. Amakuru kuyamenya si ibyo guca ivutu, ni ibyo kwereka ibiguhanze bigakora ingene uri busenge. Iyo uronse amakuru ukarangiza kurira, ukarangiza kubabara, ukarangiza kwicurikira, nturi umusenzi, nturi kurangwa ko ibintu bitera imbere. Ahubwo uba ufise muri we amakuru y'umubabaro, ufise amakominike do dese. Bamaze kubibona, ntibarondeye umuntu arira bizi neza. Ntibarondeye umuntu asa amakorasi yo gucura intimba. Ntibagiye kurandana muri gucura intimba kwa Nehemiya. Biyumviye akamaro k'isengesho. Akanwa kabo kacitse umutahe. Imana ihabwe icyubahiro. Amakuru ufise nayahe ku buzima bwawe? Amakuru wizi ko nayahe ku buzima bwawe? Amakuru ufise ku ishengero ryawe nayahe? Ayo makuru nimba abana yakuja mu mutwe, akakubuza gusenga, akakubuza amahoro, akakubuza umunezero, akaguteranya n'abantu uri kurwanya intambara nabi, ntacyo uriko urayakoresha. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Yakobo yapfuye naho bamukunda ntibibagiye gusenga. Naho bibabaje igikomere cy'uko babuze umurongozi wabo ntikibabujije gusenga. Hariho amosozi Imana itakira, nayo itadicira urubanza. Burya umuntu Imana yahaye umutahe ukomeye. Murazi umutahe w'Imana mu buzima bw'umuntu? Afise mwemu agacagira n'ijambo ry'Imana, agacagira n'umuryango w'impwema n'iryo shengero. Uyu muntu Imana imfata ngo namuhaye iby'akaburarugero byose bimushoboza kubaho neza hano mw'isi. Bisigura ngo hari amosozi amwe utakwiye kurira ufise mwemu, ufise ijambo, ufise n'ishengero ryawe. Amakuru twakira nayo kuturongora kugira tumenye twifata, saye kuduca ivutu, saye kudukuramwo amahoro yacu cyangwa umunezero wacu canke kutuborera. Nukumenye ngene dukoresha amakuru. Kandi Imana yama yayaduhaye. Amakuru turayaronka, turumva aho bimeze nabi, turumva amashengero yatase, turumva ariko bagenda mu byaha bitandukanye. Uyakoresha iki? Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Abantu barasense bamaze kumenya le contexte auquel il faisait face. Barasenze bamaze kumenya ibihe barimwo, ntibagiye kurira, bagiye gupfukama. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ikintu kiryoshye muri Bibiliya ni ukuntu Imana itigeze itanga ingabire yo gusenga, kandi yarakoze kutayitanga. Iyo itanga bociye baba bonyene nibo busenze, abandi bibereye mu mirete baturi imibe. Mugabo rero biryoheye bose yabahaye akanwa, ibaha ijambo, ibaha n'amatwi ashobora kumva ibiko biraba, n'amaso abona ibiko biraba, kugira ngo nimba bagomba gukorana nayo bitwararika ivyayo. Nukwiye naho wicara inyuma ni kubera aho washikiye, nukwiye kwicara inyuma mw'isi y'impwemu. Abicaye inyuma mwicaye inyuma kubera aho mwashikiye. Mugabo mw'isi y'impwemu
wama wifata ko wicaye imbere. Ntuze ngo barabibona bariya, none we si wabibonye wewe? Nindi yabikuboneye? Nawe wavyiboneye kandi wavyiyumviye, niwe wabibwiwe. Si barabisengera, si barabibona nawe, ni bariya barongozi, ni wewe nyene. Imana ihabwe icyubahiro. Iyi ndwi rero zari zidasanzwe, aho tugiye gukenyera zikaguma, hari ibyo tubona. Hari abajene bigenze kutariko, hari abakenzi bigenze kutariko, hari ibintu bitagenda neza mw'ishengero, murabibona. Iga birashaka kuhaba, nta tanduruzi hari, Satani agumatera mu buryo bwose. Ubonye umuntu ahena, umenye urakwiye gusenga. Nico ari ikibazo kw'ishengero. Yego. Ubonye witwara kutariko, senga, pana kugwiza mdomo. Senga. Uteza kugwanya intambara mw'isi y'imhemu, ugatera idrapo utwaye umutwaro imbere y'Imana. Niho Imana yumva, niyo zigacitangura gukora igikorwa bikoranye n'umutima wawe. Nukwiye kwicara inyuma mw'isi y'imhemu, ukwiye kwicara imbere. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Bene data, ivyari ko biraba, vyari bishoboka ko bifata abantu bikabibagiza icyo Imana imaze gukora, ko vyari bibabaje. Ntibaramuhamba, baracamugandariye, none birashika ko nejo uwundi azohava yicwa. Vyari gushoboka, vyari gushoboka. Igihe kimwe nabuze umwana wa mbere, ndagira namuhamba, mudamu wanjye ndamuze muri koma. Aho bita kurira mbaye Dawidi, nararize ndibagira nuko kurira ingene basigaye babikora. Hama abantu bari impande yanje benshi barabasoda, bankura ku bitungo, contenez-vous, contenez-vous, contenez-vous. Naye mbise urukomere rumwe rudasanzwe, natabutse, nawereye, contenez-vous, contenez-vous. Nanje nakubita ati mbega ega nzova ngaruka kwa gatanu ngiye kuza nze guha mudamu nawe. Nkumva haji kanete ya mosozi. Ndabati karabaye kweli. Umugarabaye umugabo. Ndavuga ataha rero. Nja gutungwa n'amavi. Nshitse muhira naraca ku bitaro nkaca ntahamina nkafata taxi nabanga haruguru mu Gihosha. Nshitse muhira navuga ati Mana, ibintu byabaye ubitsi, mugabo urashobora kunkiza mu izina rya Yesu. Urashobora kunkiza mu izina rya Yesu. Nkahora nkaza ku bitaro nkirirwa nkataha minwi. Uko nyene mugabo nsenga. Mugabo naciye ngwiza guhora cyane. Papa aravuga terega bamugenda abwira abatoyi banje. Bamugenda muje murarariwe azohava yiyahurya mu. Ako ntibari bazi Imana yanje. Ntibari bazi kumutahari ngaha. Ntibari bazi yuko naho bishika nkakorora iryosozi mw'isi imwe nta rubanza ndahafise. Namaranga mutima ngusa nayibona Imana nizeye yoyo turi kuba tuko turahuza kuko sindi wa mbere abuze umwana. Ega hari ibintu byukamenga Imana yavuye ku ngoma. Ntiyavuye ku ngoma. Iracakora ibikorwa by'ubuhangage bwayo, iracakora ibikorwa by'ubwigenge bwayo, iracirura, iracakiza, iracumuga isenga kwabera, iracakora ibikorwa by'ubwami bwayo kandi byaranteguye mu muhamagaro. Imana ihabwe icyubahiro. None singuyo. Haleluya. Kuyo. Haleluya. Erega umuntu ategurwa ahatabona, akaciwera ikimaze ahabona. Rero ibintu byo muri laboratoire ntubibona bidasohotse. Twarasohotse, twarakize kubera gusenga. Imana ihabwe icyubahiro. Iyo umukristo atamenye nakoresha amakuru, atatanga gushira ku matati, Imana irahora ihoze ibyo nivyaye. Iyo si Bibiliya. Ibyo wabibonye he? N'amajambo y'amacurirano. No, ibyo si Bibiliya. Akira ukuri kw'Imana, ukwakire mu buryo bw'imhemu, ukoreshe mu buryo bw'imhemu wisunze ijambo ryayo, hamusenge. Imana ihabwe icyubahiro. Aba bantu bakoreye ku makuru. Nico gituma ndakwiye kubaho ishengero ryawe muhura dimanche. Ba mu miryango mito. Ja muri selule, genda mu bagabo, genda mu bakenyezi, genda mu gwaruka. Nawe utofise ugiye gukora ntuburi cyo utahana. Nawe utofise icyo utahanye urashobora gutanga. Nukwiye kuba déconnecté du peuple de Dieu. Nukwiye kuvana abantu b'Imana kuko ni Imana igaragarira.
Imana izogusanga mu cyumba, iramutse ije mu cyumba ni mu ndoto bisanzwe n'utuviziyo tumwe tumwe twa rimwe mu mwaka. Nushaka gutungwa n'utuviziyo ngo nagiye mbona umuntu ngo acimbere nkanzu yera yamahera turabizi. Genda muri bene data ubaganirize bahuganirize umenye intege zabo ibyo barimwo ibyo urimwo musenge ibyo muzi. La vie en solo ni échec. Kwigendako n'abarinyi barabivuze b'i Burundi bavuze ngo nyamwigenda ko nagira ante numva mubizi nimba umurimyi yarabyumvise akabivuga umuntu wo muri mwe akwiye kubyumva na weni. Nyamwigenda ko ntacamariye ubwami ako munakamvuga ko nyamwigenda ko ntacamariye kuko umuntu ari muri bene data amenya ibiko biraba amenya ifato ahakura amenya icokorwa amenya icyo abarongozi babahanuye akacabaho ibitondo byiwe afite bikoresha. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ntukeneye ingabire ntukeneye kwerekwa umviriza itegereze ganira n'abandi ucumenya ibyo ushyira mu majenda de prière. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Icya kabiri ndasaka ku murongo wa 5. Murongo wa 5 batubwiye gute? Nuko rero ararindirwa mu ibohero ariko abishengero abahe abahita canke mayirabiri canke bavuye kurangura abahehe abakiriye amakuru bace bagirane baramusengera batakambira inde Imana. Imana ihabwe icyubahiro bakobeje. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Nukuvuga ngo amasengesho ateza imbere ubwami n'amasengesho yubakiye ku bumwe no gutaka. Bene data dukwiye gutaka dutakira ishengero ry'Imana. Dukwiye gutaka dutakira abo tubona bari koracamwe bitoroshe. Ukwiye gusenga ukwiye gupfukama aya mavi Imana yamaze gushira akanyama gakomeye ngaho kuyatamunyigara akomereka ngaho kwera gupfukama. Kandi Imana bikoze ibizi muze muri abantu bose inyama ngaho irakomeye kugira ngo upfukame. Hari Imana yaramaze kwiha no gukomera ku buryo wamye yipfukamisha hacaza inkovu irirabura kugira ngo wamukomeye. Nimba hari abafisi yo ngaha kandi hari uhorose urabye mwibi uvuga ngo abera nabo bakomeze hehe baja hamwe barataka. Imana ihabwe icyubahiro. Birahimbaye kubona kuwa kane ishengero risigaye ryuzura. Mugabo kera kuwa kane wamenga haza abafise imitwaro abo gwakoranye ko mu buzi abo gwakoranye ko mu rugo abafise ingwara zase gukira niyo bahora baza. Ariko ubu n'ufise umube araza kubera iki ubwami bwacu turakene gutera imbere. Amasengesho saya abo gwakoranye ko nayo afise umutwaro. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Nehemiya muri gice cya mbere mwumvirize ku murongo wa 4 amaze kumva amakuru y'iwabo ingene vyagenze. Amaze kuba ko iwabo hasambutse. Amaze kumva ko iwabo nta gateka kakihari. Igice cya mbere mu murongo wa 4 atubira gute? Nuko maze kumva izo nkuru canicara ngaho ndagirane ndarira mara iminsi mbabaye nisonzesha sengera imbere y'Imana nyene yemeye ko biba nayo nshoboza kuja kuhubaka. Aya makuru saye kurira gusa ariko naciye mfata umwanya wo kwisonzesha nsenga. Imana ihabwe icyubahiro. Ndavuga nti ndakwingize uhoraho Mana nyir'ijuru Mana nkuru uteye ubwoba ukagumya isezerano n'imbabazi ugirira abagukunda imbabazi ugirira abagukunda bakitondera ivyagezwe vyawe. 6 none Mana yanje kwagutaka mukumvirize none tega ugutwi kwawe wumvirize tereza inyonga zawe witegereze kugira ngo wumve gusenga kwanje. Jewe umusavye wawe nsengera imbere yawe muri iyi minsi kumurango no mwijoro. Savye bawo b'Abisirayeli naturi ibyaha twebwe Abisirayeli twagucumuye ko mbere twe inzu ya data twaracumuye. Arateruye umutwaro w'igihugu atarimo muri uno mwanya ko yakiri hahehe aho bamutwaye Babuloni. Ariko amakuru y'iwabo si meza ariko araterura umutwaro w'ibitari gwiwe. Erega twaragucumuye ko bikomeye ntitwitondeye ibyageze byawe n'ibyo washinze n'amabwirizwa yawe ibyo wageze umusabyi wawe Mose aremera ko hari icyo bavuye mu isezerano kandi baciye ku Mana. Nuko rero niwibuke
ijambo aba rimusavye wawe Mose uti nimwanjaruka nzobashwiragiza mu mahanga. Byari bimaze kuba ko bari i Babuloni baratwawe, ariko nimwampindukira mukitondera ivyageze vyanje mukabishitsa, n'abirukanywe bo muri mwebwe bazoba ari ijuru riherera, uti sinobura kubakurayo. Nkabegeranya nkabazana hahantu nitoranje izina ryanje rihabe. 10. None rero Mana yanje, abo nibo basavyi bawe kandi n'abantu bawe wacunguje ububasha bwawe bwinshi, bona ukuboko kwawe kw'inkomezi. Bwirukiro, murongo wa nyuma, bwirukiro we, ndakwinginze tega ugutwi wumve gusenga kwanje. Jewe umusavyi wawe, wumve no gusenga kw'abasavyi bawe bakunda kubaha izina ryawe, bisaba naho bacumuye bakeya turashasigaye. Untabare jewe umusavyi wawe, ume kugira amahirwe uyu munsi no guhangaza n'uwo muntu nsavye, kuko nari nsanzwe ndi umukevyi mpereza umwami w'igiturire. Nihaye uruhusha rwo kubisoma byose kubera iki? Ugiye kuraba arafise umutima wo kwinginga, arafise umutima wo guterura ihanga, kandi aremera ivyaribaye ko amakuru arayafise. Bari mw'isezerano yuko batazocumura, mugabo baracumuye. Mugabo kare bafise n'isezerano yuko niyo vyashika bakava ku Mana, kubera Imana yabaye amasezerano ko izobagarukana, harageze ko ibagarukana. Aringinga mugabo kandi arazi ko akeneye ubuntu, kuko umwami yo murekura akagenda mu gihugu iwabo kubaka, amuhaye n'ibikoresho mwima kandi yarimuhaye. Nehemiya agenda kubaka iwabo, ahawe ibiti n'umwami, ahawe n'ivyete byo kwerekana ku mafrontiere, ku mbibe. Ahaga ubuntu imbere y'Imana, ahaga ubuntu impande y'umwami atwara i Babuloni. Kubera iki? Ukwinginga kwiwe. Bene data, byamsavye imyaka myinshi, si mike uravye umuntu aba yakirijwe, gutahura ibanga ryo gusenga. Ko nagomba kwibaza ngo none Imana nimbikunda ntiyobimpa. Umenga gusenga, umwana gusenga udashaka, ukangene uwo muraba ukamukatisha gatoya agasanga yavyemeye. Nsanga ahubwo ni mpemu y'ubwibone iri muri jewe, iri mu bantu benshi. Abo gusenga biduda icyo cy'Imana, Imana ikaronka context spirituel ikoreramwo, kuko ivyikora ni uzosigara vyakira mw'isi. Rero ugenda ubirondere, ugaragaze gukura kwawe, hamusenge. Nico gituma mubona n'abantu buzuye mpemu batwitanga imbere, Bibiliya igenda ishinga intanga muri Bibiliya, batera imbere kubera gusenga, kandi bazi ko hari icyo Imana yababwiye. Na Imana yakubwiye umutahe wawe n'amavi, umutahe w'umuntu mwene data n'amavi. Ntimugende mwibanke ntayibaho, banke y'ivy'impemu ntibaho, umutahe w'umuntu niki? Kandi bayiguha sans dossier, sans garantie. Amavi, gusenga, gutaka. Hari amakuru ushobora kumva ntihagire n'umuntu yabwira, ukayashira Imana mu bwiza bwayo, ukayakoresha, Imana igahindura ibintu, ugasigara ushima icyo wasengeye mw'isi y'impemu no mw'ibanga ryawe kubera gutaka kwawe. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Iyo abantu bakoreye mu bumwe, vy'ukuri haba gukorera hamwe, bigatuma Satani buri ngene akora. Imana ihabwe icyubahiro. Ndashimira groupe intercession ngaha mu kwezi kwa 11 twaraciye mu bihe bidasanzwe kugwara, rimwe twabishize kw'intahe mu kwezi kwa 2. Naragwaje umwana inshuro 3 genda mu bitaro, kandi ukamenga gwa ingwara zimenga zirasiguritse, bita ngo ni infection, typhoide, malaria, mwo kandi kakaba kana gato y'imyaka 5. Kubera batora ingwara isiguritse, tumaze kumva kwitagura niyo bayimenye hakiri kare, ngo amenga nta ntambara ndimwo. Je nagwiza gusa kurondera ibitoro kugira ngo ntwara abana ku ishure, ngende ku bitaro ngaha ku ishengero. Imana irabinshoboza. Namwe menga ni triangle aha Nyakabiga muza bikogwa. Guhuza mu bikorwa byo ku bitaro, byo ku ishengero no ku ishure. Mugabo hari igitero cyo ku mwana wanje agenda kugira niri mu nda ikoroke. Aragwaye, arakize. Akize bamurekuye, madame ati ntibamurenze umurekura, umudamu wawe hisi muzima nasigare. Agiye heze iminsi biwa mwana waragarutse ati hari bibazo. Agarutse atega nta maraso agira umwana. Baca barayabura. Iminsi biturondera amaraso. Ndabwo ati ahantu hari ikibazo. Rimwe ndafata umwana ndamukura mu cyumba. Aho nari ngwarije hari hakabaraza kinyuma.
Imana ishimwe hari amarido. Ndamutora nk'umwaka ndamushikanira Imana. Ndavuga ati uyu mwana ni mwati ko ari umurongozi. Mu izina rya Yesu. Asa ndugaribiye nk'utagwaje. Ndasenga, ndasenga. Numva ko ari Viriya Hibujumbura nibere mw'isi y'imhemu. Ijuru ryako. Ndasubira ndasenga ndavuga ati ubu rero ibisigaye nibana bakora ibintu byo kuvura mugabo jewe nakiye gukira ku mwana. Umwana hezi imisi mikeya cyatanga gutora mitende nari gatonza numva mwega ngo papa ngo yaransengesha ngo yavuze ngo fire. Ndavuga ati none ko kari karenze fire kayumise gute? Ni kubera karakozwe ko uko naye savye ngo hari umuntu ankoze ko karakoze ko ndavuga ati uyu mwana ubu nakinsinzi yiwe uyu mwana ntahaja. Intercession yari yagize chaîne de prière. Abantu bagiye bararonka mw'isi y'imhemu ko ari ikintu kiyo kiratera ugo gwanje baravyumva. Bamwe akambwira atega twe twase kubikubwira twarabonye ngiye guha mu muntu agakirageze hariya mu buterere. Hari igitero. Mugabe ikintu cyabikuyeho. Amasengesho yabera bahana intercession na jewe n'abandi bose bagiye barakorwa ko na mpemu w'Imana. Kubera gusengera hamwe. Hari abantu baronka indoto ku bantu bakatazisirukira abandi muri message ngungira iki banzu usenga icyambere. Senga naho utaratahura. Nigiza amahigo ukaronka intenge nke ku muntu sizo kukwiragiza rizo kwingingira. Sengera hamwe. Sengera ibyo mubona mwifuza ko biba kwishengero mureke kubikwiragiza ntacyo bimaze. Sengera intege nke para kuzibwira bose. Fukama. Senga inginga ikorera umutwaro w'ishengero. Uraye ko datera imbere tudafata igisagara cya Bujumbura tukifatije ubutumwa bwiza. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Benedat. Tusobora gusenga ngo utake udafise umutwaro. Ariko icyatumye abantu basenga bagize umutwaro. Kandi umutwaro wabo wabibagije umubabaro bahawe nuko Yakobo yapfuye. Umutwaro wabo watumye bumva batoja kurondera ati mbega ubwo ntaho usanga Yakobo Imana yaramuhishuriye ko yonga ntahunge. Ubwo si kuri désobéissance. Igaragaye abantu babona umuntu ahuye n'ingorane ngo ashaka bijana ko Imana imuhanye. Cha iyo baja kurondera ivyo bacamwe ibice bari kubironka kuko biravuga ngo bose barahunze ukuyemwe intumwa zya ntumwa zitahunze vyavuye ku nama ya bose oya yari inama y'abarongozi bakuru bagatimviriza tugahunga tuzadutaye ikirindiro abantu bato batongira ntibabitahura rero bariko barabica agiye bavuga ati none se babyikwegeye ko nakagiye gusimuzima nakantiyege simuzima. Hari igihe umuntu afata ingingo mu buryo bw'imhemu abandi bamutahura bakamwisha mu gutariko. Ariko bano bana ntibigeze baronka ikintu kiba kibuto. Baragumanye, basenga, bataka kandi Imana yakoze bidasanzwe. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Gira umutwaro nawe ubizi bikugoye mu kazi, mu rugo, mu buryo bw'ubutunzi. Shira imbere umutwaro w'ivy'Imana. Ni wikunda uzosanga wa muri kurasenga ibintu sengera ibikugenga byose nivyo si bibi Imana irishura mugabo ni wa muri kuronka ivy'iwawe ariyo ntawe ufise. Iyi nayo umuntu yagaze ngo nukuri narishuwe Imana yarishuye ikina kiriya si bibi mugabo byarikuye gushikana ahantu wirekura gato ugafata iby'ubwami bw'Imana bindi. Imana habwe icyubahiro. Ikorera imitwaro y'ingo, ikorera imitwaro y'ishengero, ikorera imitwaro y'igihugu, ikorera imitwaro y'ugwaruka. Senga bamwe ravuga ngo niko nasenga ngo amajambo aramerana araguherana kubera umusavyi uhoraho. Mugabo Musa atanguye kwinginga ukingingira imico itandukanye kubaho kw'ishengero kw'igihugu n'ahandi ntibizohera. Imana ihabwe icyubahiro. Inginga ibuka icyo Imana yasezeranye, ibuka icyo Imana ivuga ugihagarara mu gusenga. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Nico gituma bene data turagigira ubumwe dusenge naho ugitibisa akazi kenshi kubera ukorera ruguru kubera ko muri akazi kawe karangira saa 2 y'ijoro. Ibyo bituma utashaka kuboneka umwanya nk'uwabandi mugabo ntibiguhurusha na rumwe kudasenga ntibikunda kuko ugombye kumenya amakuru y'Imana hari uwo yabaza hari amanimero menshi ufise hamurumviza ubutumwa amakuru y'ishengero uyamenya ukacemera n'ivyo usengera mugabo bisaba kuba eveye ugasohoka mu bikugenga ukaja mu bigenga umutima w'Imana. Nimwikunde siho muzosanga uronka ivy'Imana ishaka. Rondera ivy'Imana ishaka hari Imana ifite amasezerano n'ivyo mukeneye. Imana ihabwe icyubahiro.
Haleluya. Muvyumva gute ka bene datu? Ubu ni sawa? Ubu Satani hayumva biko ariko araganduka ati baranyambuye. Kubera iki? Aratinya abasenga. Muze murabe, muzora jene priye zotangura ryari. Ejo hari abantu inzara ijya gufata saa 7 z'ijoro kandi itahuritse. Ego. Hari itiro rihava riza nk'ingabire kandi iyo ngabire bitayivuga. Hari abantu bazoba telefona atahora batelefona. Hari abazotumira ku vyayi batahora bamusangira icyayi. Hari abazora kwibuka ama message we ndusogira apere 16 tuyaye semaine prochaine. Kuko ibizoza kubabuza gusenga bizoza. Utugripe tutahora tuza kandi wabunwa amazi menshi tuzoza. Mugabo tuzoza tugusaba uruhusha niba twemera tuzokwinjira ngo twankiye uzobandanya musozi w'amasengesho. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Icya gatatu, amasengesho ateza imbere ubwami bw'Imana amanura ububasha bw'Imana. Haleluya. Egara amasengesho ari mu intege nke. Ego ari amasengesho menga bereye mu rubura muri frizere. Mana urabona haleluya. Oya ni ntambara. Ntambara. Nushaka gusombora inzoka ngwe ngwe. Usomboye umugwanizi ube witeguye ivyigwanisha bikwiye. Kuko ni Imana bayifuza gukora ibidasanzwe muri wewe uteza kuvyemerera neza. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ku murongo wandisha ku murongo wa 19 tuhasome twumvirize. Maze umumarayika w'umwami Imana aramuhagarara iruhande asanga Petero hagize ne abohewe babana 16 inkoni baze poshe niho bakiri. Hariya ku muryango mukuru abantu bose niho bari bacunze imiryango ariko haza umumarayika w'umwami Imana muhagarara iruhande. Umuco ubonesha mu nzu akoma Petero mu mbavu atemze ramuka kwanza. Aramukangura ati vyuka n'ingoga. Iminyori muva ku maboko irakoroka. Umumarayika aramubarira ati kenyera rero. Wambara inkweto zawe. Abigenza cyo kandi amura ati ikubire kumutamana wawe unkurikire. Arasohoka aramukurikira yamara ntiyamenye ivyo umumarayika akoze ko ari ivy'ukuri ariko agira ngo abonye ivyo yeretse nk'umunzozi. Petero azingo ikararota ko nawe ntiyarazi ko abera basigaye baramusengera ko nta kintu cya communication hagati y'ubufunzwe n'ishengo cyari kihari. Baciye ku bateramyi ba mbere no ku ba kabiri bashika ku irembo ryugarije urugi nagenda rw'amarenga cyane rw'amatete. Rumeze gute? Baciye ku bateramyi bangahe? Rija mu gisagara rurabiyugururira. Ubwabwo barenga irembo baca mu nzira imwe. Uwo mwanya umumarayika cagira ante ivyari bikenewe ko nkubohora ndakubohoye bandagire mu nsinzi ndaguhaye. Akenge kagarutse Petero aribwira ati noneho menye by'ukuri yuko umwami yatuye umumarayika wiwe akangiza ukuboko kwa Herode bo n'ivyo ubwoko bw'abayuda bari bushamaje kuzokora canke byose. Ibintu bibaye kubera iki? Gusenga kwabera. Ntibagiye kurira bagiye gusenga. None Imana ikoreye intervention divine abo batasengeye ikoreye aho uwo basengeye ari. Imana ihabwe icyubahiro. 13 Petero akomanga ku rugi rw'irembo. Umukobwa w'umugurano yitwa Rode azabwirane kumvira ntirazi bibaye. Yasenga mugabo ntirazi ku by'ukuri Imana ibikora mu bwo buryo. Amenye ijwi rya Petero akanyamuneza kamubuza kugurura. Arirukanga arinjira abarira yuko Petero ahagaze ku irembo abwira ke babandi barasenga muri veille de prière. Atebiye hari ikintu numvise. Baramwishura bati urasara. Nabavuga simitse ati niby'ukuri bati n'umumarayika wiwe. Ariko Petero ashishigara gukomanga buguriye baramubona barumigwa. Haleluya. Arabama bati reka ndababwira neza n'ibyagenze. Abigana uko umwami Imana yamukuye mu ibohero arababwira ati iyo ivyo mubibare Yakobo na bene data bandi arahava aja ahandi. Imana ihabwe icyubahiro. Ijoro rikeye havyuka imvurungano itari mike mu basoda uko bazazaniwe ukuntu Petero yagize nte yabaye 19 bace babaragira gute baba barangije 19 Herode amurondera yamubuze acunaguza abateramyi
avuga ko babajana kubica, maze ava i Yudaya amanuka i Kayisariya agumayo. Kubera iki? Ntazigiye kubandanya n'ahari umwami. Imana ikwishuye benshi bacabondera ati nubisire ko hajya atari umunyamanyamujya mutipe, kuko ntibazi ko Imana ikora. Niyo uvuze ko Imana ikora bazi ko umenga uri inyoha, umenga uri umuntu afise ubwenge buke. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Amasengesho ateza imbere ubwami bw'Imana amanura ubushobozi bwa mwemu, kuko tubona Imana yakoze ibidasanzwe ku buryo Imana ari umumarayika akaza agahagurutsa Petero, imiryango ikiyugurura, abantu bataramye ntibababone, na ya babasoda 16 bamukikuje ntibabone icyabaye. Ntiturinde ko bizogenda uko, mugabo byerekana iki? Byerekana ngo iyo umuntu asenga ateramiye ubwami bw'Imana, hari igikorwa cy'Imana kibera ahatabona. Mw'isi imwe habari operation chirurgicale ou militaire ntumbaza. Hari ibintu bibera mw'isi imwe tutabona kandi tudasabwa no kubona, bisaba ko tuhabwa no kwizera kwacu. Imana ihabwa icyubahiro. Burya Ancien Testament je ndayikunda kuko bisangira umuntu amenya kwikoresha. Iyo batubwiye ngo ntakaro abami b'Ibuyuda batewe n'igisoda kindi, ngo Imana ngo yarabaha ko bose bacanamwo. None byasigura iki? Ubizanye muri Nouveau Testament, ubizanye mu kigobe, bisigira ngo hari inama z'ababi bagira ngo baragira akanama ntibahuze kandi ukabuta bawe. Hari n'abandi bari bagiye gutera ubwoko bw'Imana ngo barumva umugere w'umunyamibembe. Isi iratigita ati ubwo ntibatuzingurutse, baca barahunga. Bahunze umugere w'umunyamibembe uyumwe, ariko yati umusozi wose umenga uratigise nk'amenga habaye nyamugigima. Bisira ngo Imana irateza ubwoba abantu bakatwemera kandi dusanzwe. Hari abantu bagiye gukora igati cya mutipe n'indira w'ampungu, ubwo ntazenda komiseri kanaka mukihenda, ariko nivyo bafuye kwibaza sivyo, nta komiseri n'umwe muzina. Imana idutabara iteje ubwoba abansi bacu. Imana idutabara iteje kuzazanirwa cyangwa gucanamwo abansi bacu. Amadayimoni murabona mu deliverance, amadayimoni atangura gutaka, none zimbere. Mw'isi imwe uzaziko ziragomba ko zagirizanya, kuko zanka kubabazwa, kuko zitagira raporo zishira dayimoni mukura we Shetani. Amasengesho ateza imbere ubwami bw'Imana agaragara nk'ububasha bwa hemu w'Imana. Bene data, nukwiye kwikengera uriko urasenga, nukwiye kurondera ingene umenga umuteza kumva ama emotion menshi kugira ngo Imana ikirakora. Imana ikirakora, byizera. Haleluya, haleluya. Umuntu umwe yavuze ati muri politike ariko itango politique de la chaise vide, siyo ndi mbwa murazi ko nateza ko ndi hajya. Undi ati no mu mpemu ndakoresha politique de la chaise vide, ndiko ndasenga nicaye hano, hari intebe ya Yesu ibiri ngaha. Haleluya. Icyo timisenga umenga uri kurasombora intambara, kandi Imana iri kumwe na wewe. Abadayimoni bikora mererwa nabi mw'isi imwe, mabicaniro vyawe bagutanze ko, abantu bagize inama, abarozi bakuroze, ivyo byose bigenda bigubusa n'ubushozi Imana igenda yarwika aho waterewe. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya. Bene data, turakwiye kuba abagwanyi b'impemu. Abantu bazi ko basenze bariko baronona ibintu mw'isi impemu. Abantu bazi ko basenze abapfumu bafite inama kuwa kangahe cishobora gusiba canke bagacanamwe, ntihagira amapoe d'accord bagira, ntibagire ico bahurijeko. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Iyo ari cakanaga caguteye, ubuzi ko hari dayimoni yarungitswe gutuma ugikora. Iyo dayimoni irabaho isi adresse muri wewe canke impande yawe. Uri kurasenga, uri kurayibuzaho isyeja, uri kurayibuzaho ikampa, uri kurayibuzaho ikorera, aho yicara irondeye ko yo guta muri iyo erere. Uko usenga uri kurasubiza kwa shebuja, kandi ntibayakira ngo ikigenda irondera hagadutse, kuko wayikuye akarere kayo wakirukanye. Kirazira kubana n'icaha, kirazira kubana nukugendera mu caha nkaho umenga birasiguritse mw'isi impemu. Ntibisiguritse wise ya mitahe itatu, ufise mpemu, ufise ijambo, ufise abera. Iyo mitahe itatu ituma icaha kineshwa mu izina rya Yesu. Kubera iki? Mpemu ari muri wewe ni inkota, n'umuriro waka, n'umuriro utongora. Ijambo ryawe riracumita abadayimoni.
hamabera bo guterura nimba ushobora kuganira nabo. Bisigura ngo turi hamwe turashobora gutekeza satani akava mu Minevama Kigobe akaja kwikanuye ngaha. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Abantu bagiye baratera imbere, ishengero rya mbere dushaka gufata ko akarorero ari navyo n'ubutumwa bwiza buhagaze ko canke ivyete n'ingene inkuru yabo ingene kuba cagiye kiratera imbere, tubona mu Vyakozwe n'intumwa canke mu vyete, ikintu cabaranga kwari gusenga no kumenya ivyizegwa. Babazi icyo Imana yavuze, bagaca abantu barwana mw'isi y'imwemu kandi baravansa. Nta na rimwe ababahama, nta na rimwe abigisha b'ibinyoma bigeze kugiza inama ngo bajya abantu tubareke. Ntibyigeze bibaho. Herode ntigeze yihana uretse ko yapfuye. Abakurikiye Herode abitwa ba Domisiyano, abitwa ba Korode cekira udiyo mu Kirundi, n'abitwa ba Nero bamye babatema babica ntibigeze bareka kubica. Haraheze imyaka irenga 291 abera bicwa, ariko ishengero idesha kuri 60% ry'ubwami bw'abaroma busara abakristo kandi bongera bicwa. Urumva iyo paradoxe wewe? Baricwa baragwira, baricwa baragwira, baricwa baragwira. Paradox. Kubera iki? Imhemu n'inzima. Ivyo bizera barabizi, ugusenga kwabo ni gucuresha. Umwe arabitegereza, hageze guha Imana ihagurutsa abantu bamwe batahura ko bakiza ariko bahuguza, ko bahoga umwikeko, ntibashaka kubagiriza ibintu bigaragara ngo babatware imbere y'amategeko ngo babwire ati ikosa ngiri. Arabitegereza ataba abantu wa mwami we, n'ukuri singuhangaye. Aba bantu burya muhahora ubusa. Bari abantu ba journaliste, bari abantu bizi by'amategeko, bakandikira ivyeta abami b'abaroma basigwa ingene abera bahoga ubusa uko bahoga umwikeko. Umwe aravuga ati erega mwami aba bantu ukubica niko bagwira. Byiza rero gomba bareke. Ati lo martire era somance de l'église. Wishe umwe hakizo babiri, wishe batatu hakizo batandatu. Ega gomba bareke. Aba bantu ntibafatika kubera ivyo bizera barabizi, n'ugusenga barasenga. Imana ihabwe icyubahiro. Nico gituma Imana mukoroheza ishengero ntikuraho abansi. Imana mukoroheza ishengero ihagurutsa imwemu y'amasengesho. Nico tumuna atamasezerano ko satani azogihana kihana. Iyo tuba tuvuga ngo satani azogiye yihane, sha tuba twarabisengengera byarabaye. Mugabo kuri atazokwihana kandi we ibyo byamaze kurangira, twe tubana dusenga tugaca ahantu hari akatubura. Bajya abantu seza basaba 16 nimba batawe ingene Imana ibohoye Petero, uvuga ngo na satani aratwitegereza akabona ibibazo birahari mu buzi mu magara, ibintu bikavaza ati bizanurika kubatera nkagenda aho byose gutera. Kubera ajya ahantu haragoye, haranyerera, harababa. Imana ihabwe icyubahiro. Bene data, turahiriwe ko dusenga. Turahiriwe ko dubisakanwa, tuhagira ijambo, tukagira mwemu, tuhagira ishengero, dushaka gufatana tugasenga maze ubwami bugatera imbere. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ivyakozwe mu 4:31 atubwira igikorwa gikomeye intumwa zakoze. Bamaze kumva ko inama yakoranye, imiryango, amadini, ibihugu byagiye hamwe kugira ngo bibabuze gusenga no gukora ubutumwa bwiza mu izina rya Yesu. Ku murongo wa 31 igice cya 4 yatubwira ngo bahejeje gusenga, aho bakoraniye hagizane haratigita, bose buzuzwa mwemu yera, bavuga ijambo ry'Imana bashize amanga. Ibi bihe sindabibahisha, namwe murabizi ibi ntivyoroshe. Ibiciro ntibyadoze, ibyadoze byari igwica, kuko iduga kivaho kwijana hija kwijana 20 byari kubye kangahe hamwe n'ikabira ni gatatu. Ivyo ntibiburi ingaruka bizana kuvyekeye kubaho kw'imiryango n'uko kw'amashira hamwe, kandi bisi bikomere bizana mu kubaho kw'abantu mu ngo n'ahandi. Ivyo byose byerekana ko ntitumerewe neza mu buryo umuntu aba yifuza. Naho biruko intebe y'Imana yacari yayinze, iracitwa intebe y'ubuntu, iracitwa ko Imana ishobora gutabara, irazi ko ishobora gufata umutima w'umuntu ikawukomereza muri ivyo nyene, mukundira ko Imana izokora ivyo yagomba gukora. Kuko nibi nyene hari ikigomba kutwigishamwo. Mu gihe bimeze uko udashaka, ntuhinduka umutima, uhinduka intumbero.
mu gihe bimeze uko utashaka nta kindi urondera kumenya icokorwa no gusenga, ukondera amasezerano akugenga muri ivyo bihe, ukondera icyo Imana ivuga kuri ivyo bihe, hama ugasenga ukitega ingene Imana iza gukora ikidasanzwe aho utabona. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Abagabo haleluya, abakenyezi haleluya, ugwaruka rw'inkumi haleluya, n'imisore haleluya. Harageze yuko inkomezi zacu tuzikoresha mu buryo bw'impwemu. Ibyo kurya amapomaje bibandanye, ariko pomaje buryo bw'impwemu nayo niboneke. Kugendekira bibandanye, ariko no mwihemu gende hehe mw'ijuru rya kangahe? Ya gatatu. Turashaka kuvyaka tukarangiza. Uri kuba mu bihe bimeze gute? Uhanzwe n'iki? Nibihe bintu bikugoye bikutuma umenga ntumererwa neza muri wewe? Hari byamaze gufata vraiment une autorité, imaze kugira ubukuru bwo kumenga ntivyo nahinduka muri wewe. Hari ibintu byamaze kubaka inzu iwawe, mu mutima wawe, mu marangamutima iwawe, kujya umenga byahindutse umubanyi wawe. Imwe byahindutse umurongozi wawe, ibindi bihinduka umubanyi wawe. Suko bikiye kugenda. Ngomba dutangwe dusengera ingwara. Haleluya. Hari ingwara zigorana. Hari ingwara amaze kutubwira ko zidakira. Haro n'ibikomeretso za mutima abarushe kube byo babayemo. Tangura kwiyumvira ibiguhanze. Hari amadosiye ku kazi, hari ukurenganywa. Haleluya. Turaguhaye icyo cyose mwami Imana. Haleluya, urahambaye gose. Uri data wo mw'ijuru. Uri umuremyi w'isi n'ijuru, ko ijambo ryatubwiye uganza ibyaremwe byose. Uganza ibyaremwe byose, uganza ibyaremwe byose. Haleluya, ijuru ni rwawe, isi ni rwawe, aya ni masi yose n'ayawe. Uritegereza ibyo waremye byose ukabisuzugura imbere yawe, kuko byose byaremwe n'ukuboko kwawe kw'inkomezi. Utegura umutwaro, utegura igitero ujya kugira nawe. Utegura ingene wataka, utegura ibyo ujya kukubita nawe ijambo. Wakuyeho ibitambo nashima, wakuyeho ibyaha nashima, wambabariye ibyaha uraduza ikiganza. Nimwoza imbere ariko uraduza ikiganza cyawe dusenge. Abadasingwa tugiye gusenga dusengera abera. Dukwiye kwinginga nk'ubumwe. Dukwiye gutakamba dutakambira Imana kwa bene data bagwaye. Dukwiye kurandura icumu ry'ubugabe. Dukwiye guhaguruka mu bubasha bwa Mpwemu Yera. Abafise ingwara uraduza ikiganza cyawe. Abakomeye turasenga. Urashobora gupfukamira bene data, urashobora kwingingira bene data. Mw'izina rya Yesu Kristo turaguhaye icyubahiro cyose. Mana y'ukuri, Mana idasanzwe, Mana yo kwizerwa, Mwami ikiza ingwara, Mwami bohora. Mw'izina rya Yesu Kristo wagiye ku musaraba wikoreye icyaha, wikoreye umuvumo wacu. Mw'izina rya Yesu Kristo wakiye intege zacu. Mw'izina rya Yesu nicyo gituma Mwami Imana tuzi imbere yawe kwinginga ngo bene data bagwaye ingwara. Mw'izina rya Yesu turabasengera kuko kwa kw'inkomezi ubwiza bwawe Mpwemu wawe abakoreko abakize mw'izina rya Yesu.
turasanganguye ibisika, turirukanye za karande mw'izina rya Yesu. Ingwara z'ibisekuru, ingwara za karande turazanse mw'izina rya Yesu, turazanse mw'izina rya Yesu. Zitekere, zikire mw'izina rya Yesu. Umuriro wa mpwemu w'Imana, umuriro wa mpwemu yera, 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 umuriro, 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 umuriro wa mpwemu wake, wake mu mibiri, wake mu mishaha mw'izina rya Yesu. Ingwara zikire, ingwara zikire, ingwara zitekere mw'izina rya Yesu. Mana urahambaye, Mwami urahambaye, urabohora, urakiza, urabohora, urakiza. Kankamira ingwara iri muri wewe, kankamira ingwara iri mu mubiri wawe, yirukane. Uti Yesu yarambambiwe, 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 uti Mwami Imana, uti imishago yawe ntiyongirire ingwara. Turaguhaye icyo cyose Mwami. Haleluya. Bananya usenga, bananya winginga. wacunguye bananya usenga, irukana ingwara, irukana ingwara, irukana ingwara, irukana ingwara, irukana ingwara, irukana ingwara. Sezera iyo ngwara mw'izina rya Yesu. Umwe umwe, umwe umwe, irukana, irukana. Hamagara Imana, hamagara umuriro wa mpwemu yera umubiri wawe. Hamagara ingwara, hamagara ingwara mw'izina rya Yesu. Hamagara imbabazi z'Imana, hamagara imbabazi z'Imana, hamagara imbabazi z'Imana mw'izina rya Yesu. Senga, senga, Bwana mw'isi y'imwemu, Bwana mw'isi y'imwemu. Irukana za karande, irukana amadayimoni yateye iyo ngwara, yirukane. Ariko aramererwa nabi, ngo diable en détresse, ngo diable en détresse. Satani amerewe nabi, Satani amerewe nabi, Satani amerewe nabi. Amadayimoni ariko aragenda. Senga mw'izina rya Yesu, irukana mw'izina rya Yesu, irukana mw'izina rya Yesu, irukana. Senga, 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 irukana mw'izina rya Yesu. Nuceceke, 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 nuceceke. Kangama, tegeka, 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 tegeka. Mw'izina rya Yesu. Tegeka, 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 tegeka. Imana ikirakorana nawe mu gusenga kwawe. Mwema ariko arakuduza mw'isi y'imwemu, mwema ariko aragufasha, mwema ariko aragufasha. Bandanya, bandanya usenga, bandanya usenga, bandanya usenga, bandanya usenga. Tegeka isi y'imwemu, teka abadayimoni, teka za karande. Irukana, irukana icaha, irukana icaha, irukana icago, irukana icaha, irukana icago mw'isi y'imwemu. Data urahambaye cyane Mwami Imana, urahambaye Data mw'izina rya Yesu, urahambaye. Turagushimira ububasha ufise, turagushimira ubwami bwawe, turagushimira ubwami bwawe, turagushimira ubwami bwawe, turagushimira ijambo ryawe mw'izina rya Yesu. Turagushimira ubwami bwawe mw'izina rya Yesu, turagushimira ubwami bwawe mw'izina rya Yesu. Turagushimira mpwemu wacyareka arakora, ico mpwemu ariko arakora turacumva, tuzokibona, tuzoronka intahe zo gukira kw'abera mw'izina rya Yesu Kristo. Tuzobona gukira kw'abera, tuzobona abantu bakira amarangamutima mw'izina rya Yesu. Ndagomba gusenga n'abafise amadosiye, amasituwasiyo vyose bigoye kwagira ico avuyemwo mw'izina rya Yesu. Tugiye gusengera amasituwasiyo abe debloke mw'izina rya Yesu. Abafise amadeni bananiye kuriha, tugiye gusenga. Abafise amadosiye quelque part mw'izina rya Yesu, bakeneye ubuntu bw'Imana ko buyabako, tugiye gusenga. Turaguhaye ico cyose Mwana. Ndakwetse umuntu wese asugerejwe, asugerejwe na dosiye, asugerejwe n'ibimugoye, ibyo atokwishoborera, ibyo yagize imisi asenga atakamba mw'izina rya Yesu. Turazi ko umutima w'umwami ari uganza, turazi ko utananirwa mw'izina rya Yesu Kristo.
turazi ko bihindura imyanya n'ibihe mw'izina rya Yesu. Ndakweretse bene data bari muri twebwe mw'izina rya Yesu barushe mw'izina rya Yesu. Ivyabo bimaze igihe barasenze ntibarabona, bararize barihanagura, ariko uyu munsi mwami, uyu munsi bakubone, ibihe biri imbere, amatelefone asona, umva ibintu bigenda biyorosha mw'izina rya Yesu, umva bihindura intera, bihindura isura mw'izina rya Yesu. Urahambaye cyane mwami Imana, 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 urahambaye cyane mwami Imana. Mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu, reka uroreza bene data mwana, reka ubishure, reka uhindure ibihe, reka utirihe amadeni, reka wambike abera, reka ugaburira abera mwami Imana. Mw'izina rya Yesu ugaburira abera, wambike abera mw'izina rya Yesu. Yesu urakoze mwami, Yesu urakoze mwami Imana. Tugiye guse gusengera ishengero ryacu. Uri umugabo urasengera abagabo, uri umukezi urasengera abakenyezi, uri umukobwa urasengera abakobwa, uri umuhungu urasengera abahungu, kugira ngo Imana ikomeze iyo mico itandukanye iri muri bene data, kugira ngo impano ziri muri bo zige zikorera Imana, ingeso zabo zigende zitungana, ubwenge bwo kwigenza muri ino si bugende bugwira, ubwenge bwo kwigenza mu buzi cyangwa ku mashure cyangwa ku ngo bugende bugwira. Senga mw'izina rya Yesu, turaguhaye icyo cyose mwami, turarera ishengero ryawe mw'izina rya Yesu gito. Turazi mwami Imana ko hari abagabo mw'izina rya Yesu waye kurongora ingo mw'izina rya Yesu. Turabasabiye umugisha w'ubwenge, mw'izina rya Yesu, bagira umugisha nawe mwana, ubahe urukundo mu mitima yabo, ubahe uburongozi bwiza mu ngo zabo mw'izina rya Yesu. Ube gukoresha impano n'ingabire zabo kubw'imiryango yabo no kubishengero ryawe mwami Imana, ubakomeze mw'izina rya Yesu. Ubahe ubwenge bwo kurongora, ubwenge bwo gukunda, ubwenge bwo kwitaho mw'izina rya Yesu, ubwenge bwo kugukorera mw'izina rya Yesu. Data urakoze mwana, urakoze kuri Imana yo kwizerwa ibihe byose mwana, urakoze kuri data wo mw'ijuru, urakoze kuri papa dasanzwe, urakoze kuri umuvyeyi wacu, urakoze kubiza gusenga kwacu, urakoze ugiye kubikora, ugiye utwereke inyishu, ugiye gukora ibidasanzwe mw'izina rya Yesu. Urakoze Yesu, urakoze mwami Imana, icyubahiro, inganji, itunga, ukuba, ukurinazwa bibi byawe mw'izina rya Yesu senze. Amen.